Musitanteri wa komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura Esperance Habonimana ari kumwe n'umufundi w'indimo muri komine n'abajeje intwaro ku mitumba igize iyo komine no mu mazone bimbuye ibigori vy'umurima wa komine kuri uwa mbere igenekerezo rya 6 ntwarante umwaka wa 2023 uri ku mutumba Gakungwe. Ica gatatu c'uwo murima uri kuri hegitari 2 nico cimbuwe. Musitanteri Habonimana aratubwira akamaro k'uwo murima n'ico bazokoza umwimbu. Twazindutse hano tuje kwimbura uyu murima w'ibigori mubona uri ku buringanire bw'hegitari 2 aho twari tumaze igihe twayitabiriye akamo ko kurima kijambere kugira ngo tugwize umwimbu. Naka karyo rero keza mwabonye twaje hano aha turi kumwe n'abajeje intwaro ku mitumba 12 ni kuvuga inama z'imitumba ku mitumba 12 ndetse n'abasanzwe bakurikirana uburimyi n'ubworozi kuri iyo mitumba barongowe n'urongoye uburimyi n'ubworozi mu komine yacu nziza ya Kabezi ari nawe yakurikiranye uyu murima. Abakozi nabo bahakoze na bene gihugu ku mutumba mu komine ya Kabezi kugira ngo kumbure ba bene gihugu bavuga bati turabuze ico twokora hano nabo barahatoreye akoyoko kuko baraje bararima bararonka n'amafaranga batwara mu miryango yabo kugira ngo imiryango yabo nayo ironke ico yifashisha. Ni hahandi umugoronome wa komine nawe ashobora kuronka aho yigishiriza abene gihugu mu bijanye no kurima kijambere no kurima imbuto zirobanuye no kurima ku mirongo. Akarere niko karorero keza twovuga ko bidufitiye akamaro. Umugoronome abene gihugu bahamagarira ku murima wiwe imuhira ushobora gushuka ugasanga ntafise n'umurima yo kwerekanira ko akarorero. Naka karorero rero keza twashizeho umurima wa komine kugira ngo bikunde n'abene gihugu bari ku ruhande babone bati uya n'umurima wa komine mu bijanye no kwiteza imbere mu kugwiza umwimbu. Tugerageje kuraba n'amaso twamaze kubona neza ko hariho umwimbu tuza kuronka kandi hangiro twari twiyemeje by'ukuri tuza kurishikako. Duheje kuvyimbura mfatiye nko ku mwaka uheze ivyo twimbuye hari ivyo twashoye muri wa mugambe wa nyenishubahiro mukuru w'igihugu cacu aho yavuga ko abarimye umwimbu umusesekara bawushora. Komine natwe twarashoye igice kimwe ikindi gice naco tukibika muri ya ntumbero yo gushigikirana mu kibano aho twafashishije imiryango itari mike yari mu mikoro make kuri wa munsi wo guhimbaza umunsi mukuru wo gushigikirana mu kibano. Abo mufasoni Tereza Ntamarerero canke umushingantahe Albert Ndayizeye bakurikiranye ibikorwa vyo murima barashima uwo mugambi wa leta nkozi leta mvyeyi. Turashimira leta cane kuri uyu mugambi burya ishure su kwandika gusa. Uyu mugambi uriko ufasha bene gihugu hirya no hino jewe ndabibona turatembera cyane aho mu mihana benshi bari kwamenya kurima batera imbuto ku murongo kandi ndabona hirya yejo no mu bihagiye barima muri no mwaka ndabona ko batera neza tuzotahira amababi tuzoronka umwimbo ahubwo umugambi wobandanya turabona ko hirya yejo hari ico hinduka mu biciro by'ibintu by'imfungurwa kumbure hamwe tuguma tuvuga ko ibintu bizimvye turosanga bivuye iwacu. Ndashima cyane umugambi uraziko na nyine cubahira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi y'Amerika arasemerera ati ni mukuru amaboko mu mpuzu murime na cyane cyane twabifashe ya mbere vy'ukuri kajya kama dutera vy'ukuri muri komine yacu ya Kabezi no ku mitumba yose turavyumva kuko urabona ko abanyagihugu bari kukiza ariko arabivuga ati umufuko uronka amahera umuntu uronka isufungura turavyumva cyane. Inyuma y'imbura haragendewe n'uwundi murima wa komine Kabezi uteyemwo umuceri urimwa ku musozi ukaba witwa Fahunteye uwo nawo ukaba uri ku mutumba Kabezi. Radio Television RTBB ni vyiza vy'Uburundi bwiza.